Inshuti bagenzi namwe bakunzi batuvaye tujahe shene yanyu ya YouTube bashikiriza kahise ku Burundi ndetse n'aka karere. Ndasubiye kubaramutsa ndabaha ikaze muri kino kiganiro cy'uyu munsi. Mwese abamaze kugira sabone subscribe, mwese nk'abantu nsubiye kubashimira, nshimira kandi namwe mwese muzo gerageza mukagera mukagihana mu magroupe mubamwo no ku nshuti n'abagenzi banyu. Uyu munsi nkaba nashaka kubabwira ku muryango nkomoko w'abasambo mu Burundi, mu Rwanda no mu Buganda bakaba bita abashambo. Rero umuryango w'abasambo canke abashambo mu kinyankore n'ikinyarwanda ni umuryango urimwo abantu benshi cyane kandi babaye abantu bakomeye muri kano karere cyane ko mu gihugu cy'u Burundi mu gihe cy'ubwami buto buto bwari bugize Uburundi bw'uno munsi canke naho badutwaye, abasambo bari bafise ubwami bategeka aho bategeka. Ndetse abasambo icyo mwagomba kumenya nuko no mu gihe cy'intwaro y'ubwami babaye abantu bakomeye cyane bafasha ingoma, bazezwa ibitari bike mu bwami. Eka mbere ntitwokwibagira ko no mu gihe cy'ubushinga ntahe ahantu henshi mu gihugu haba kwatigwa abantu benshi mu basambo wasanga harimo abashinga ntahe. No kuvuga ko abasambo batanze intererano idasanzwe mu kubaka igihugu cy'u Burundi bwa Nyaburunga. Abasambo rero benshi bavuga ko bakomoka kuri mu gihugu cy'u Rwanda kuwo bita Gihanga Ngomijana, ariko ugerageje kugira ubushakashatsi bujabuka imbibe usanga bishobora kuba atari byo, kubera yuko hari ayandi matohoza twakoze cyane cyane tugeze mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda mu Banyankore, aho twasanze abasambo cyangwa abashambo muri icyo gihugu bakomoka ko bitwa Sabugabo. Sabugabo nawe akaba yavukana na Nkuba Sherezo. Sherezo Nkuba akaba ari we Abanyaruguru, Abahima, abantu bose twamatuyo turavuga abo bita Abatutsi nabo mu Bahutu bakaba bakomoka ko bita Nkuba. Rero amateka canke kahise ko mu Buganda katubwira yuko Sabugabo yavukana na Nkuba ariwe abasambo bakomokako. Mu Buganda rero bakaba bafise imiryango myinshi cyane nk'uko tubibona muri kino gitabo nanditse Umugera w'ikinyoma wica mu karere k'ibiyaga binini kubera kutamenyana. Nababwira yuko hariho imiryango myinshi itari mike yo mu Banyenkore igizwe n'abashambo. Hakaba hariho abashambo b'abami, Abanyabyahima, Abacecezi, Abacumbwe, Abacuragenyi, Abacwenzi, Abagambira, Abahambi, Abashambo, Abasyaba, Abanika, Abahira, Abahweju, Abanzira, Abararira, Abaramira, Abarigasa, Abarima, Abasasira, Abatenwa, Abakungu, Abanyatsi, Abanyabuhare, Abanyabuhere, Abanyabusano, Abanyaceru, Abanyamugamba, Abanyari, Abanyonzi, Abashare, Abaroha n'Abatwa. Abo bose bakaba bari mu miryango y'abakomoka kuri Sabugabo, umuvukanyi wa Nkuba Sherezo. Nkaba rero nagomba kubabwira yuko abasambo, abantu benshi bibesha, bari mu bantu benshi bagize imiryango iba muri kano karere k'ibiyaga binini harimo Tanzania, Burundi, Rwanda, Uganda ndetse n'ubuseruko bwa Kongo. Nico gituma abashaka kuyovya amarari cyangwa kuyovya ukuri
hari aho usanga kenshi bavuga ko abasambo ari abahima. Abasambo ntibashobora kuba abahima kuko abahima n'abanyaruguru bose bakomoka kuri Kigwa, ariko abasambo bakomoka kuri Sabugabo. Sabugabo nawe akaba avukana na Nkuba. Nkuba rero niwe abahima n'abanyaruguru canke abanyiginya bakomokako, ariko vy'ukuri abasambo bakomoka ku muvukanyi wa Nkuba Sherezo ariwe Sabugabo. Sabugabo rero niwe abasambo baba muri kano karere bakomokako. Nkaba nagomba kubwira abarundi banyumviriza ndetse nabumva kino kirimi c'ikirundi turakoresha yuko bomenya yuko nkuko nama ndiko ndababwira abantu baba muri kano karere bose ni bamwe. Tuzogenda tubabwira imiryango itandukanye nkuko twayivuze muri ibi bitabo uko ari bibiri twanditse. Tuzogenda tubabwira imiryango igize kano karere, abikomoka ko n'amateka canke kahise kayo, gutyo abarundi turushirize kubaka ubumwe bufisi aho bushingiye gusumba kuvuga ubumwe bwo ku munwa gusa, kuko ntivyumvikana ko igihugu cy'u Burundi cyo gifise umunsi gihagize ubumwe bw'abarundi kikongera kikagira abantu bicana. Ntibishoboka. Tugomba kugira aho dushingiye, aho twubakiye ku rukundo, ku guca bugufi, kwitwararika, mbere bishobotse ndarikira n'abantu muri kano karere ko bosenga bakanakundana. Nkabwira abarundi mu gihe cyose habaye ingorane mumenye yuko habaye ingorane mu gihugu kanaka muri bino bihugu by'iyaga binini, harya nawe ubugize ingorane kuko barya bari ko baricwa ni bene wanyu, musangiye amaraso, musangiye igisokoro. Mukwiye guhaguruka mwese mukanka nk'abantu mu karere kamwe, mukamira amabi. Muri kano karere duhiriwe duhishije, turafise abatugiye imbere bagwanije akabi kabishe iwabo, kuko tutobafatira ko akarorero. Mu Rwanda baragwanije ihonyabwoko bararitsinda, bariko bagwanya amacakubiri. Umunyarwanda bari umunyarwanda gusa, kuko twe tutoba barundi gusa aho tuba ivyo vy'amoko by'abazungu badutayemo. Nkaba rero ndabashimiye, ndabaha ikaze kandi guhora mukunda munyoterewe gukurikirana ibiganiro tuja turabashikiriza uko bukeye nuko bwije. Ndababwira ngo iyo ukoze subscribe canke sabone, iyo ukwiragije ibi biganiro dutanga, ubu duterereye intererano ntagereranywa. Mwese mugiraho muba mwubahwe kandi mubwirane, kuko utazi yava ntamenye yaje. Iki nico kizodufasha kubaka Burundi bwa Nyaburunga, kugira ngo basokura aho bari, aho baruhukiye, babone ko batavyaye abataco bamaze, ahubwo babone ko basize iragi kandi ko twabaye abagabo mu gihe cacu. Murakoze na Gahwane, Imana ibagirire neza.